Maramutse iyo ndose akanya ndumviriza ama species kuri X usanga abantu b'abarundi na cyane cyane abifuza ko ibintu byohinduka bariko baraganira ku nzira babona ibintu bikwiye guhindukamwo. Je ndahamaze kumbura amezi 6 nza ndumviriza on and off, sishobora kumva ikiganiro cyose kuri X ko imana nk'amasaha 4-5 meme arenga bo mu mwanya ntabo mbafise mu by'ukuri. So ndagira nkumviza duce ku buryo usanga ntamenye neza ivyo baganiriye en totalité. Mugabo ndabona harimwo abavuga ko bashigikiye umugwi Red Tabara alias abatabazi bari kugwana, harimwo abandi batazi neza what to do, bavuga bati mbega umuntu yokora iki nigicokogwa. Nibo benshi wanashaka ndibaza nubwo ntabaharuye, mugabo amagroupe menshi ntabwo bafise ikintu novuga ngo ni ntumbero cyangwa comment bavuga kuri WhatsApp, kuko kuri WhatsApp biragoye kuganira ibintu bya politique kuko bari public. Ariko cyo nashaka kuvuga nuko suggestion impanuro nako ndumva umugabo umwe yari gutanga ejo sinamufashe neza na wanashaka kubera nyene ntabafise umwanya wo kubyumviriza neza cyane. Niyo space sinibo ku muntu yakora yani mu mugabo ya space kuri X ku bantu nkurikira in any case, kuko barampa notification nkaja kuraba, hanyuma numva ari kuvuga ngo ikintu bita désobéissance civile. So ico yatanga karoro ngo kuri Gandhi, agatanga karoro kuri Nelson Mandela, agatanga karoro kuri siniba ko yashize mu Martin Luther King, muga nawe ari mu bashigwamo iyo bavuze ku bintu vya désobéissance civile. Bojero Nelson Mandela sinomushiramo cyane, nibaza ko Nelson Mandela habayemwo umukonto wasizwe bari bafise igisirikare, nibaza ko cyo cyo caragiragije kirashira ko pressure. Donc niyo uvuga ko ari désobéissance civile, bari bafise rebellion. Aba ANC yarafise groupe armée bita umukondo wasizwe. Bo nuva ko hari ngo pression internationale, burya apartheid ntiyahejeje mu vy'ukuri nabera bo muri South barakoze n'ivyo bararobinga n'ibindi, mugabo amakungu yose yarahagurutse aravyiyamiriza. Abazungu bandi bo mu bindi bihugu ati ntibishoboka, biri mu vyatembeje apartheid. Mbere ugiye no kuri internet usanga abazungu bidodombera abandi bazungu ko babatse igihugu ngo bagihabirabura ibintu nk'ivyo. So hacasigara Gandhi, hagasigara na Martin Luther King. Martin Luther King nubwo yakoze désobéissance, sinibaza ko ari ikintu kirekire cyahindutse muri Amerika. Sinzi ko hari ikintu novuga ngo harabaye changement radical. Kumbure ku bintu by'amategeko hoba hari amategeko ya discrimination bakuye ibintu nk'ivyo, mugabo ego yarakoze désobéissance civile, nayaza ko atangwano yashiramo na Gandhi. Sindizi neza igeswa y'ubuhinta ndasoma gose, ndabonye akamuvi nyiri muto. Ariko difference imwe iri mu bindi bihugu n'u Burundi cyane Afrika en general nuko mu bihugu abazungu b'abongereza anglophone barafise ikintu cha tolerance, barafise ikintu cha civilisation. Niyo bakora ibintu bakora kuri kugwenya, nuzokumva ngo habaye imigaragambyo i Londres, i New York canke mu kindi gihugu cy'Uburayi ngo polisi yaciyiza irarasa abantu. Ivyo ntibishoboka, baragerageza uburyo bashoboye bakakoresha ubwo. Ico gihe rero désobéissance civile ikishoboka kubera iki nta kintu na kimwe polisi igukoresha utayi violent. Nigihe ushizemo violence, tufate nk'ijya BLM ora Black Lives Matter, kijya carabayemwo novuga violence idasanzwe, hajamwo imigwi bita ya Antifa. Ariko naho biruko
nta muntu barashe, polisi nta muntu yarashe muri ya manifestation. Ndibuka ko Chicago hakozwe ibintu byinshi cyane mugabo still nta muntu barashe. So nibaza rero ko Nelson Mandela nako bamurashe nawe nyine kurire kugwenga ubaca barinyegeza bakarasa umulideri muga ntibaza muri groupe abantu bose babona ngo babarase. Kwanka nyene ko bavuga ati aba bantu ntibari civilize baca binyegeza bakarasa umwe kumbura ico gihe muvuma ikabira apfuye mugabo kenshi na kenshi iyo ukuyemo umuntu umwe muvuma yatanguye irakomeza. Donc iyo civilisation baba bafise iyo tolerance bafise ituma ushobora kugira désobéissance ntihagire ikintu bagukora kuko amategeko aguma akora. Ngubu dufata uvuze jewe kuva uyu munsi sinzosubira kuriha amakori, ico gihe barungika abantu baza gutoza ikori ku mani wawe canke kuyamfosa mugabo ntibaza bakurasa. So mubaye benshi bakabura abakozi bahagije kuza gutoza amakori, ico gihe bishoboye guca bifragiliza systeme, bigatuma kumbure iyo leta muri ko muragondoza imera nk'iyunama gatoyi. Nibaza ko ariyo systeme désobéissance civile ko ariho ikora uko kuntu kuko ushobora kugondoza leta ukayihotora ukuboko utarenze itegeko canke warirenze igakoresha amategeko asanzwe au ukoresha inguvu kugira ngo nawe ikugondoze. Umva ni nko guhiganishwa igondoza kuwundi atagukoresha imbaraga inguvu nk'uko bica bikoreshwa muri Afrika. Ikibazo rero muri Afrika baca bakurasa uvuze uti je ndoye kwicarira kwibarabara nta muntu njye ugwara sinzibira n'abaranda reka abantu barengane gusa ndaguma ngaha n'igipankarte baca baza bakakurasa ngo hahave. Akantu kose ukoze dimwe leta idashimye urabona ko n'umuntu avuze musa nk'umuntu avuze nta violence abavuze ibintu by'uvuga ngo watutse naka watiyoze naka. Ibintu nyine byo muri Afrika mu bihugu byacu tutarasibirize mu bihugu biteye imbere uzogenda urabe kuri internet ushiremo uti Trump ni imbwa, Trump ni ikintu cy'igituzi cyose kumvugisha mu Cyongereza uzobona umuntu ari gukora video atuka Trump. Ubikore kuri Macron, ubikore kuri Keir Starmer, ubikore kuri ministre wo muri Australia Anthony Albanese, ubikore kuri Trudeau cyangwa ujya musubire muri Canada. Usanga abantu bariko baramutuka nta na kimwe babakoza nta na kimwe at all. Situnga abantu babaye kumbure nk'amaradio nka ya CNN babikoze ndiyaza ko bagereza ntibatukane mugana nyine babikoze ico yokora Trump yoca basuwinga bikaja muri court. Warabonye umudame yabwiye Macron yavuze Candace Owen yavuze ko umugore wamukora ari umugabo. Macron agiye gutabuza urubanza mu bandi basitwaye muri Amerika sinzi yo guhagereye mugabo Candace Owen aracavuga no ku radio n'ubu. Donc harimo civilisation abantu muri wese bamaze kugera ko ituma haro tactique mushobora gukoza kugira mugondoze leta mugaze shoka muri Afrika kubera baca babarasa canke bakafata bakabafunga. Notama tactique no kuvuga mbere wanashaka nko muri nka Trump mu kumutsinda ubutaha barakoranye amagiye tangwa big tech za Google za Facebook non profit university bose barakorana baramamaza Biden barasiga ivyondo Trump inkuru Biden y'umuhungu wiwe yahiteza kuja habona baranyegeza ibintu nk'ivyo bicatuma abantu bizera Biden baramutora. Donc bashoboye campaign baramutora itari yari yegamwe kwera bari kuri kuvuga bari gukora ibintu vyinshi. Trump ko niko kuko nkumudaza aba leftist ko bari organize ibintu bazokora bamukure ibintu nk'ivyo nawe nyine giratsinda abantu barakoranye baratuka Biden, Stripijo, Kamala Harris agize amafoto bagaca bayerekana bakanamutwenga bavuga ngo ni kakaringa yazara twenga byose barabigira nta muntu agufata abantu b'Imana ibyo bintu muza bavuga ngo muzomesa abantu mu uvuze uko ngo muwo mwica ngo uwo mugira ibyo nivyo navuga ko tugomba kurengana tukabana turi civilize niko politiki kinwa politiki tarimo amaraso niyo dukeneye politiki tarimo amaraso abantu b'Imana politiki tarimo amaraso n'amarira ibyo nivyo kwamana amarira mu Burundi biteye isoni cyane I don't know twari dukwiye kubihagarika ariko gihe bisaba tolerance
umuntu avuze icyo mudahuje kuvuga ati bawundi duhuje mugabo fact nizi undi akada fact nizi bwacu umwataka mufate mwice mubohe no mwansi dorikiriya ico gihe umucamama mu ntambara kandi ntambara nta muntu yerera burya nubwo abantu benshi muza ndiko ndahava mu nkora video kuri Main Channel ndakwereka abantu naba nazikoze kwanza abantu bari bakomeye mugabo bari mu busho kubera canke mu kuzimu butaka kubera justement atanumwe yigeze yankuraja politike iri civilize yo kumvikana niye mudahuza mukavuga muti boke ndi gudukurije ko reka tugijya imbere y'abanyagihugu ico batora cyo tugumako amatora kakuja transparence ibintu nk'ivyo voilà bigire umunsi mwiza